tuvuye ko muba barimvye amahanda bakaduca munsi bakiburukira mu Burundi ntibizokunda. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni channel ya YouTube bashikiriza amakuru atandukanye bavugwa irya nino, tukabashikiriza ya makuru abavugwa muri politike, mu mutekano, ibivugwa mu butunzi ndetse n'ibindi byinshi bavyagiye biratangazwa iyo bakumbuga ngurukana bumenyi, inkuru ziba zavuzwe mu binyamakuru ndetse n'ibindi bigenda bigarukwa ko irya nino. Ni inkuru yavuzwe cyane muri nondwi dusozereye, ni inkuru kandi yabandanije kuvurwa muri nondwi turimwo ku vyabereye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho twababwiye ko hoba hari ibikoresho vyariko birava ku kibuga c'indege ca Bujumbura bijanwa muri Uvira. Ni mu gihe muri Uvira hariko haraba imigwano, ni imigwano yashamiranije uruhande rw'abawazalendo ndetse n'igisirikare ca FARDC, bikanavugwa ko harimwo n'ingabo z'u Burundi. Amakuru tugira tubagashikirize namwe mu makuru kubiriko biratangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega iriko iramiriza kure abavuga ko hari igitero cagabwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umukozi wa CNDD-FDD Isidore Mbayahaga nawe ariko arakokeza ku mbuga ngurukana bumenyi cancane urubuga rwa YouTube twese duhurira ko, ubwo rubuga akaba ariko ararukoresha cyane muri kino gihe yibasira abadashigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko kumva cyane ashimika kugusigurira abarundi imvo zituma abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo, ndetse akabashigikiye cyane ibikogwa bamwe bita ibikogwa by'ubwicanyi biriko birakogwa na FARDC wazalendo, intera hamwe zo muri FDLR ndetse n'igisirikare c'u Burundi mu bikogwa barimwo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko bariko baragira uruhara rutari ruke mu bitero biriko biraba kandi bigahitana batari bake. Ico bikoze iki coco ntabwo turi buze kuvuga ko Isidore Mbayahaga kivuga wenyene, kuko Mbayahaga nubwo avuga gutyo hariho kwagirizanya ku mpande zompi, ni ukuvuga uruhande rwa FARDC ruragiriza M23 ko ari kirakora ihonyabwoko ikica abantu, ariko nanone M23 nayo ku rundi ruhande ikagiriza ingabo z'u Burundi, M23 ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse na wazalendo na FDLR ko aribo bariko barakora ubwicanyi muri Uvira ndetse no mu bindi bice M23 itarashobora kubohora. Ivyo turaza kubigaruka ko tugenda tubicirya nino. Hari inkuru ibabaje iteye agahinda mu migwano yabereye muri Uvira, harimo umusirikare w'u Burundi, umusirikare mukuru, umofisiye yaguye muri iyo migwano. Umusirikare w'u Burundi akaba yapfuye mu migwano mu gitero cabaye muri Uvira, ndetse M23 ikabiriko irafata n'utundi duce cancane mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira. Aho rero Isidore Mbayahaga turi buze kumukurikira gatoya, ntidukunda kuvuga ku bantu ariko turaza kugaruka kuri bimwe mu binyoma Isidore Mbayahaga yavuze. Gose ni ibinyoma n'umwana muto ya cyane udashobora kumuhenda ngo uje kumbonesha gure ubivuge uvuge ku ma YouTube uje ngaho uvuge ibintu nk'ivyo. Turaza kubigaruka ko turabigaruka ko kubera ko Isidore Mbayahaga yabivuze nyuma y'inkuru twashikirije, si twebwe yarika yishura, ariko n'amakuru yavuzwe cyane yo bakuri rezo sosio cancane yarakwiragijwe ku ma rezo sosio ku ma YouTube ndetse no ku bindi binyamakuru bidavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho ubutegetsi bwo bwagumye mu gacerere ndetse n'ibinyamakuru vyegereye ubutegetsi ntaco vyavuze ku gitero cabereye i Bujumbura, yoba ibikorwa vyahabereye vyo kwinjirira ubuhinga bwa none bukoreshwa ku kibuga c'indege, yoba ibikoresho bimwe vyari ku kibuga c'indege vyigijwe kure kubera ko hikekwa ko ndetse hari amakuru yavuga ko hashobora kwaduka ibitero umwanya n'umwanya. Ayo namwe mu makuru twabashikirije, turaza kubigaruka ko turonse umwanya. Dufise izindi nkuru nyinshi kubiriko biravera muri Uvira, aho hari ubwoba ko intambara iriko irabera muri Uvira ishobora kwadukira Burundi bukisanga mu ntambara. Isidore Mbayahaga wavuga ko ivyo bidashoboka, ariko mu bategetsi bo mu nzego zo hejuru mu mutekano makuru barayafise, bariko baranakorera bishoboka vyose. Eco bikoze Isidore Mbayahaga turaza kumugaruka ko benshi bavuga ko n'abamutuma nabo nyene bamutuma, ariko nawe ntabazi ivyo avuga, kuko
ibiba biriko biraba nawe ntaba abizi, ahubwo we ntabazi igihugu kigwana n'ikindi, nk'uko rimwe mu isoko ryacu ryabitwiganiye. Turaza kubigaruka ko tuze kubica irya nino. Turabikora mu ntumbero yo kubaha amakuru ndetse no kubaha umuco. Murazi ko iyo umuntu avuze iki undi nawe akavuga kiriya, ni ukurondera ukuri kuri hehe se, uvuga ukuri ninde. Isidore Mbayahaga avuga ko abavuga ayo makuru ari abansi b'u Burundi, ari abatamitswe ijambo baba batumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, akavuga ko hari abakozi ba M23 ku rundi ruhande. Ivyo ariko akabivuga yiyobagije ko nawe ari ku ruhande rwa CNDD-FDD kandi aba yatumwe na CNDD-FDD. Ni intambara y'amajambo rero akenshi ikunda kwibonekeza iyo hari ibibazo biba bihari, cancane ibintu nk'ibi vy'intambara vy'umutekano, aho hashobora kwaduka intambara y'amajambo, umwe akavuga ibi undi akavuga ibi, ariko ivyo vyose akenshi ubusanga ari propagande. Izo propaganda rero Isidore Mbayahaga nawe arazi neza ko azirimwo. Ego nivyo birashoboka ko hari abari ku ruhande rwa M23 bakora izo propaganda, kandi izo propaganda zirakogwa cyane mu gihe cy'intambara nk'iki. Mwarabonye mu bihe Uburusiya burimwo na Ukraine, propaganda zirakogwa cyane nk'ibihugu vy'Iburaya birakora propaganda zo kumvisha isi n'amakungu ko Perezida Vladimir Putin wa Russia ari kihebe, ari inkozi y'ikibi, ari umwicanyi, ari we yatanguje intambara, ari we yateje ibibazo ku isi. Ariko nanone ibindi bihugu nka za Amerika zishigikiye Ukraine nazo zigatanga imfashanyo, zigakora propaganda yo kumvikanisha ko Putin ari mubi, ari umwicanyi, ari intagondwa, akaba yaranashiriweho umutahe mpuzamakungu wo kumuta muri yompi. Ariko ivyo byose ni propaganda nk'uko nabikubwiye. Ivyo ntaco bifasha, kuko murazi neza ko mu minsi iheze Vladimir Putin yashiriweho umutahe mpuzamakungu wo kumuta mu mvuto. Uwo mutahe ejo bundi yariko arawugendera ko akaja muri Amerika, akaba yaranabonanye na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Propaganda rero zirakogwa cane mu gihe nk'iki. Ni navyo rero uwo Mbayahaga ariko arakora, ni navyo ni nk'uko n'abandi bo bikora, kuko abari kuvugira M23 nabo niba koko iyo CNDD-FDD yatumye Mbayahaga ngakora iyo propaganda, avuge ibinyoma, abo nabo barafise uburenganzira bwo kwishura Mbayahaga bakoresheje ikindi kinyoma. Ni ukuvuga rero ni intambara zikunda kwibonekeza cancane mu bihe nk'ibi vy'intambara. Turaza kubisesangura muri Uvira. Kano kanya tuvugana vyifashe guti, nkuri hejeje kudushikira kano kanya nuko umusirikare w'u Burundi n'abandi batari bake boniwe ari kuvugwa kubera ko ni umwe mu ntwazangabo z'u Burundi, yaranarongoye ibatayo iri mu ziri kugwanira muri Uvira zicungereye ico gisagara, nubwo cadutsemwo akajagari kubera Wazalendo zigomba gufata ico gisagara, ntizigomba gukorana n'aba FARDC. Burundi nabwo buri hagati, ntibuzi ngo buragwana nyande se buragwanya Wazalendo, buragwanya M23. ni ukuvuga ngo Burundi bwisanze mu ntambara y'akajagari yo muri Congo. Byose vyateguwe na Felix Tshisekedi kubera kunanirwa gutunganya n'ivy'igihugu. Burundi rero bwisanga mu bintu nk'ivyo ngivyo bidafise umutwe n'ikibuno. Benshi bakavuga bati Burundi bwarakoze ikosa rikomeye cyane kurungika abasirikare b'igihugu, igisirikare ciyubashe gose kuja kugwana intambara mwene nk'izo zidafise ico zimariye Burundi, zidafise ico zizanira igihugu. Abenshi bakanavuga ko harimwo n'inzigo y'inzikira cancane ifatiye ku vy'amoko, nubwo bitavugirwa hejuru, ariko birazwi neza ko hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi bagifise ako kantu k'amacakubiri ndetse no kugomba kugwanira ubwoko bumwe. Ivyo benshi bakavuga ko Burundi buriko buragwana intambara idafise icizanira Burundi, kandi ko rwose abavyungukiramwo nakagwi gatoya kashira imbere inyungu zabwo. Ivyo rero ni ibintu biriko biravugwa muri izo ntambara. Tugaruke gatoya muri Uvira ku cuka kibi gihari. Abakurikira rezo sosiyo mwarabonye ibyahabereye aho Mirise, ni ukuvuga ni
ni ugwaruka n'abanyagihugu basanzwe b'abasivile bahurikiye mu cyitwa Wazalendo, bahawe ibigwanisho bahabwa imyimenyerezo na Tshisekedi. Uno munsi rero nibo batanguye kwamagana abajenerali bashizweho na Tshisekedi, batanguye gusubiranamwo, bikaba vyateye uruhagarara rukomeye muri Uvira. Ariko inyuma yaho hakaba habaye ikindi gitero kidasanzwe cakozwe na M23. Bivugwa ko M23 iriko irakora ibishoboka vyose kugira itabara abanyagihugu bo muri Uvira, kubera ko ibintu biriko birahabera ni ibintu biteye agahinda. Twabonye amasanamu ndetse n'amavideo y'abanyagihugu bishwe barashwe nabi cane. Bamwe bivugwa ko bari mu myiyerekano, abandi bivugwa ko barashwe na FDLR na FARDC bafatanije. Ibi vyose rero akaba ari ibintu bikomeye vyaje gutegwa na yegere idasanzwe, ndetse n'amabi yibonekeje n'ukwanka General Gasita yashizweho na Perezida Tshisekedi ngo aje kurongora operation iri kubera muri Uvira. General Gasita rero mu gisagara gikomeye kiri kugwanirwa cane n'impande zompi, aho rero bivugwa ko M23 iriko irakora ibishoboka vyose kugira ifate ico gisagara. Abarundi, FARDC, Wazalendo na FDLR nabo barakora ibishoboka vyose n'ico gisagara nikije mu minwe ya M23. Ni ibintu vyabaye urudavange ku rwego rwo hejuru cane, aho rero igenekerezo rya 7 Nyakanga akaba ariho hatanguye uruhagarara muri Uvira. Gisagara ca Uvira mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo nibwo catanguye n'imyiyerekano ikomeye yatumye imirimo yose ihagarara, haduka ndetse n'uruhagarara. Imvo rero yabitumye n'ukwiyamiriza General de Brigade Olivier Gasita naherutse kugenwa nk'ujejwe ibikorwa vyigendereza mu karere ka 33 k'igisirikare. Agashafu rero kaguma kaduga, kakaba karongerejwe n'ivyo yagirizwa vy'amoko, ibisabwa vya politike ndetse n'icuka c'umutekano mu karere kitifashe neza muri kino gihe. Intandaro y'ibiriko biraba ni umurwi wa Wazalendo, ni imigwi y'inkorabara ishigikiwe na Kinshasa bafashijwe namwe mu mashirahamwe yigenga. Abo rero bari mu myiyerekano bariyamiriza General Gasita, bamwagiriza ko aturuka mu muryango w'abanyamurenge, inkehwa z'abatutsi, rimwe na rimwe bitiranwa n'abanyarwanda, bikavugwa ko ngo ari abanyarwanda. Ariko nanone kuba Gasita banamwagiriza kuba yaragize uruhara mu ifatwa rya Bukavu, akaba Bukavu yarigaruriwe mu ntango z'umwaka wa 2025 n'umuhari wa M23. Ikirobere c'abatutsi cicekwa ko gishigikiwe n'u Rwanda, ivyo Kigali yama yiyamiriza yivuye inyuma ikavuga ko atahihuriye n'abakongomani baharanira uburenganzira bwabo. Ni nibazo vy'abakongomani bitegerezwa no gutorerwa inyishu na Kongo ubwayo ndetse n'indongozi za Kongo. Kuva umurwi rero usubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, M23 ukaba warigaruriye imigwa mikuru myinshi n'amazone akomeye arimwo ubutare bwinshi mu ntara za Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, utsinze Kinshasa n'abayoboke bayo bo mu karere. Imiryango yose ikaba yarahagaze, imirimo yose ikaba yarahagaze muri Uvira kubera ibibazo vy'umutekano muke. Aho rero kuva ku wa 2 Nyakanga amashure, amabanki, amasoko, urudandazwa ndetse no kwiyunguruza vyose vyarahagaze Uvira. Gisagara kiricaye gose, nta gikorwa kiriko kirahabera. Aho umwe mu bakenyezi baba muri ico gisagara yatanze ntahe ati, turicishijwe inzara, nahora ndandaza imicungwe n'amavoka nakuye mu Burundi, ariko tumaze indwi twugaraniwe muhira. Ibi uyu mukenyezi abivuze mu gihe Mbayahaga Isidori nababwiye ko nawe nkuko atuka abandi ngo nabakozi ba M23 barihigwa ndetse bakagurirwa n'ibikoresho na M23 kugira bakwiragiza ibinyoma. Uyu Isidori Mbayahaga nawe numwe mu bakozi ba CNDD-FDD bakwiragiza ibinyoma, yavuze ko imbibe Uburundi buhana n'igisagara ca Uvira zitugawe, ariko amakuru yo kwizera kandi numwe wese ari ngaho ivyo ngivyo biri kubera. Arazi neza ko Wazalendo yugaye ikugara imbibe ndetse n'amabarabara yose ava mu Burundi yinjira muri Uvira. Ibintu rero bikaba
bitifashe neza. Uyu munyagihugu we yavuze ati rwose turishwe n'inzara, naho nahora ndandaza imicungwe n'amavoka nakuye mu Burundi, ariko tumaze indwi twugaraniwe muhira. Uwo mukenyezi rero abari muri ico gisagara niko yigana. Mwijoro igisagara kija mu kaga, harabaye ibintu bikomeye cyane, amasasu araraswa, ibiturika birumvikana, amabi akorerwa abantu bamwe bamwe, aho umwana w'imyaka 5 yahitanywe n'igerenade yaturikijwe mwijoro ryo wa gatanu rishira wa gatandatu. Ku ruhande imyiyerekano ikaba yaciye ifata intumbero y'ubwoko iteye amakenga, abanyamurenge bakaba barorenekwa cyane. Ivyo biriko biraba muri Uvira ngo biriko biranaba no muri Burundi, tukaba twababwiye ibiriko birategurwa n'imbonerakure. Ku batarakurikiye inkuru twabaye ku munsi w'ejo ivuga ku kibuga c'indege ca Bujumbura, murashobora kuja kuyirondera mu kumviriza ivyo twababwiye biriko birategurwa n'umugambwe CNDD-FDD biciye mu mbonerakure, kubera umwikeko uko hoba hari bamwe mu bakorana na M23 b'abanyamurenge bari ku gataka ku Burundi bariko barahigwa buhongo. Mu itangazo ishirahamwe Mutualité des Banyamurenge ryiyamiriza ikomigwa bakorerwa amabi n'iterabwoba, abakenyezi n'abigeme bakubitwa bakagirirwa nabi cyane, kwankigwa kuronka amazi meza. Hamwe mu bari mu myiyerekano bavuga bati genda muvome mu Rwanda, no kuvuga n'amajambo y'ugwanko bakoresha bariko baragira n'abanyamurenge babagiriza ko ari abanyarwanda. Inyuruzwa ry'umwe mu basirikare ba FARDC n'umwe mu bapolisi, bose uko ari babiri b'abanyamurenge, FARDC Burundi ndetse n'abandi babashigikiye, bari mu mukino wo gucudika mu karere, ariko n'umukino ushobora kuza gusiga bamwe babihombeyemo ku rwego rukomeye cyane. Kuri ivyo FARDC yo ivuga ko ishigikiye General Gasita, General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare ca Congo, yariyamirije ibiriko birasabwa n'abari mu myiyamamazo n'abari mu myiyerekano mu gisagara ca Uvira. Aba wazalendo nta tegeko na rimwe bafise baha igisirikare ca RDC. Hariho aba wazalendo nyabo n'abandi batari bo. Nsaba abo wazalendo nyabo kutagwa mu mutego w'umwansi, niko yatangaje Sylvain Ekenge. General Gasita ubu akaba yinyegeje muri imwe mu mahoteli y'Uvira, akaba acungirewe na FARDC gifatikanije n'igisirikare c'u Burundi. Uburundi rero ni umubanyi wa Congo, bukaba bwaracuditse ndetse bukanarungika abasirikare baba ibihumbi 10 ku butaka bwa Congo gushigikira aba FARDC nabo bacuditse mu kugwanya M23. Abo barimwo izo wazalendo ndetse n'aba FDLR n'umugwi w'inkorabara wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda mu 1994 nk'uko vyemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uvira ni igisagara gikomeye kigeramiwe cyane. Ico gisagara kikaba kiri ku birometero bikeya uvuye i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Uvira ubu ngubu irabangamiwe. Ubu niho rero hari umugwa mukuru wa Sud Kivu, inyuma y'ukwigarurirwa kw'iyindi migwa mikuru ya Sud Kivu harimwo Goma ndetse n'ibindi bisagara bikomeye nka Bukavu. Kandi rero Bukavu akaba ari igisagara gikomeye gifasha Burundi guhema, kubera ingorane ikomeye y'ibitoro imaze hafi amezi 57. Abanyagihugu b'Ibujumbura bakoresha ibitoro bivuye muri Uvira, ariko muri kino gihe bugaraniwe n'abawazalendo, ndetse bivugwa ko n'u Burundi bwagize uruhara mu kugarana iyo mipaka. Kugara iyo mipaka nuko hikekwa ko ishobora gukoreshwa n'umwansi akinjira ku butaka bw'u Burundi. Ivyo rero birerekana ko Burundi buri mu bibazo bikomeye, nubwo bamwe mu bavugizi ba leta y'u Burundi bahembwa na leta kugira babeshuza amakuru mwene nk'aya y'ukuri aba ariko aratangazwa, baravyiyobagiza. Amwe mu majansi akomeye mu Burundi yahora akoreshwa mu kunguruza abantu yamaze guhagarika ibikorwa, ntariko arakora kubera ko ibitoro vyahora biva muri Uvira navyo vyakenye. Iterabwoba mu nzego z'umutekano, ugwekeko n'ugwanko ku rubuga ruboneka kandi mu mabi akorerwa abaserukira leta. Muri iyi myaka iheze, intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi vya Congo hamwe n'abakozi ba douane barishwe canke baranirukanwa mu bice bari barungitswe gukoreramwo. Amabi
abirakomeye yarakozwe yakoze ku mitima y'abantu. Ni umusirikare w'ipete rya kapiteni n'uw'ipete rya majoro bishwe baraturirwa mbere bakaba baranariwe n'abagwanyi bo mu ntara za Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Nibara ku mutemere. Tshisekedi asaba kwirimbura ariko urubuga rurashushe, ntazi uko ibintu agiye kubyifatamwo. N'Uburundi yahora yizigiye nabwo bwatanguye kwigwanako kuko ntibari buje kurwana intambara y'abanyekongo, nabo intambara yatanguye kubasatira. Ubu batanguye gucungera imbibe z'iwabo. Ivya Tshisekedi babimuhariye n'abo bazarendo biwe bari gusubiranamwo, bayobewe uko bagiye kubigenza. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ku nshuro nyinshi yaragerageje gusukamwo mabisi, agatangaza ko abanyarwanda batari abansi b'abanyekongo, ariko ko ingorane nyamukuru iri mu butegetsi bwa Kagame. Ariko ayo majambo yo kwirimbura nta na kimwe yafashije mu kugabanya urwanko n'amabi abandanya yiyongera ku rubuga. Akarere gashobora gushikirwa ibiriko bibera Uvira vyerekana ko kandi ko intege nke zibonekeza mu buseruko bwa RDC hagati y'imishamirano y'aba bana kurondera kwemegwa mu karere kugwanya M23 n'itembagazwa ry'intwaro i Bukavu. Uvira ubu ikaba yabaye igipimo c'ubushuhe bw'amabi ariko abera muri Kongo, aho akarere gakeneye umutekano bikomeye cyane. Mu ntango nari nakubwiye ko tuza kugaruka kora mu majambo ya Isidore Mbayahaga, ntituyavuze kugira tumuryoze canke tubikore nk'uko abandi bama babikora baterana amajambo. Tubikoze gusa kubera inkuru twari twabahaye ku vyabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ayo ni amakuru yo kwizera, arazwi neza mu nzego z'umutekano barayazi, abakora ku kibuga c'indege barayazi. Ariko iyo Mbayahaga yaje avuga ko ari ibinyoma kubera ko aba yatumwe nawe nyene nk'uko n'abandi batumwa, ariko akaza atana amakuru afise. Ariko nanone birumvikana niba yarahawe ikiraka co kuvuga nabi M23 guhangana n'abasevye ubutegetsi bwa Gitega, irumva nawe nyene ntiyaje ngaho ngo aje kubashigikira. Ego nivyo birumvikana ico Isidore Mbayahaga yakoze nico, yego nivyo nukubesha, ariko nta yandi mahitamwo Isidore Mbayahaga yarafise ku vyabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umva Isidore Mbayahaga ivyo avuga ngaho. Ni dutega ama mikro tukavuga twebwe abasivile twebereka. Sivyo kuko nivyaciye muri kanare yo. Uravyumva? Bo nyene barabizi yuko batotera ngo bagwane no Burundi. Boca muri Kongo, boca bashaka tuvuye ko muba barimvye amahandage bakaduca mu munsi bakayiburukira mu Burundi. Ntibizokunda. Rero nibaza yuko izo mvugo z'amajambo haragaze yuko amajambo aba amajambo nyamajambo mazima. Rero ibihugu vyicaye birabane mu maso bivuga ati none umva ubu tigo tujanye nayo sino abarundi bone bitekanye twese barabizi ko hanyerera oya nivyo bakunda kubona M23 biciye kubona u Rwanda biciye muri M23 bigeze gutanga imisi ibiri yo gufata Uvira bikaba n'ubu vyarabananiye cyamezi menshi. Uyo munyamakuru muramwumva, uyo n'ubumenyesha makuru yita umumenyesha makuru, sizi nimba ari umumenyesha makuru vy'ukuri, ariko kuvuga ngo u Rwanda ruciye muri M23 ngaho arabivuga aragiriza u Rwanda, muravyumva. None ariko nanone abavuga ko Burundi nabwo bufatanya na Kongo, uyo munyamakuru arahindukira nawe akabita abansi b'u Burundi, uko avuga ko u Rwanda rwaciye muri M23 rukavuga ko ruzofata Uvira. Ni nako nyene abo bandi nabo baca baza bakavuga bati none kuvuza nabo u Rwanda nago rurafise uburenganzira bwo kuvuga ko u Burundi kandi koko n'ivyemezo birahari, u Burundi nabwo buriko burafasha FARDC ndetse na FDLR guhonya abatutsi muri Kongo. Ivyo navyo uwo mumenyesha makuru navyo ntavyibagiye. Itanga icapu cyane ariko ntacobona bitanga icapu kihe bahasanze umurundi ari hari yivanguye neza nabati nije ndi imbere kubyo kundagaye n'ukuri kw'Imana abarundi barasumye. Ivyo cy'ubwirinzi ihigwanisho formation ubwinshi bw'abasirikare
nta murundi n'umwe no munsi atiteguriye kurwana. ibyo Mbayahaga avuga arabihuriza ko na perezida Ndayishimiye nubwo nanone arivuguruza ariko aravuze ati turiteguye Burundi bufise formation abasirikare ariko akagaruka ati nta murundi atiteguye kurwana. Bisiguye ko igisirikare ubwaco nta nguvu gifise zo kurwana, ahubwo abanyagihugu nk'uko perezida Ndayishimiye yabivuze ati mwese muzohaguruke tuje kurwana. Ni navyo biriko birakogwa kubera ko bonye mu minsi heze imbonerakure zirenga 3,000 zinjiye muri Uvira kuja gufasha igisirikare. Ivyo Mbayahaga navyo ntiyo bivuga ariko arazi neza ko igisirikare c'u Burundi harimo ikibazo gikomeye kuko abenshi bararungitswe muri Kongo, abatari bake barahahoneye, ariko nanone akagaruka akavuga ati kirapanze, ariko nanone ati nta murundi utiteguriye kurwana. None abarundi bose n'abasivile bazoja kurwana kandi batazi ivy'intambara. Intambara ni y'abasirikare, intambara ni y'abantu batojwe, bahawe imyimenyerezo, bazi ibyo kurwana ivyo ari byo. Ntabwo umuntu wese aja kurwana kuko ntabwo wese afise abasivile, n'amategeko mpuzamakungu ntiyemerera abasivile kuja mu ntambara, kandi nta n'umusirikare yemerewe kugira nawe umusivile. Ni ukuvuga muri patriotisme bigishije inzego zo gukunda igihugu, abantu bose bavuga ati igihugu kiragwanirwa. Iyo uvuze ingabo rero zizi kurwana, uhagira ibikoresho bikwiye, ukagira n'abenegihugu nabone bacitse ingabo, uwo muntu kuvogera ninde? Sidori Mbayahaga yavuze ngaha abanyagihugu bacitse ingabo, ntiwiyumve ko ari abanyagihugu bose. Birazwi neza ko abo bacitse ingabo nizambonera kure nyene CNDD-FDD ibigwanisho, imyimenyerezo murabibona, ntibanabinyegeza, barakora amadefile, barakora karashishi umunsi ku yundi. Reveriyano Ndikuriye we rwose aranabishigikira cyane, agashiramwo n'amafaranga atari make y'igihugu. Ivyo byose nivyo nyene uyo ariko aravuga, akavuga abanyagihugu bacitse ingabo, ariko natomore neza avuge imbonera kure igisirikare ca kabiri ca Reveriyano Ndikuriye. Samadrone badusumbye wapi? Nciye ndatwenga mu makuru, mu bisanzwe si nkunda gutwenga mu makuru, ariko ivyo yo yita mu apotre avuga ngira nta vyazi kubera ko arazi wenda ivyo muri Bibiliya, arazi byinshi yasomye muri Bibiliya, ariko ivy'umutekano vyo yobirekera babizi, kuko ivyo kuvuga ko Burundi bufise amadrone gose ntayo ngira kubakurikiye mwe mu bahoze muri ubwo butegetsi. Gaston Sindimwo hari amakuru menshi yatanze, hari nayo bari karazira ubutegetsi bwaciye butangura kumwirukankaho. None munsi hakaba hari amakuru avuga ko ashobora kugirirwa nabi. Gaston Sindimwo yarabisiguye neza, Uburundi nta drone, nta vy'amadrone, ibikoresho vy'igisirikare bafise birazwi ni bimwe vya kera bitagezweho. Ariko uyo Sidori Mbayahaga ati Burundi burafise amadrone, amadrone badusuvya, eko tuvyemere kuko nivyo bamutumye kuvuga, ariko ivyo yoberekera abandi babizi bakabisigura, kuko vy'intambara ntabwo n'ibikoresho ntabwo nubwo bamutuma, ariko hari amakuru amwe batamuha. Abone bavyivugira bati ibintu biri aha hepfo ya Bujumbura biteye ubwoba. Si ndege z'intambara bavuga ngo barabasumbya, si tactique dogere bavuga ngo barabasumbya, si discipline ku rugamba babasumbya, si soutien y'abenegihugu badusumbya. Ivyo avuze ngaha ndemeranywa nawe, ko igisirikare kirafise discipline, igisirikare c'u Burundi kirafise discipline, ariko kirabuza indongozi, na cane murazi ko hari bamwe mu barungitswe muri Kongo abavyanse, baraje bamwe barishwe, abandi barapfungwa, baracirwa umunyororo wo guherayo, abandi baracirwa imyaka 20. Ego nivyo igisirikare kirafise discipline, ariko kirabuza indongozi gose, ndetse n'ibikoresho nimwe mu myimenyerezo. Ito naco Mbayahaga niyo cibagirwa. Ego n'ivy'igisirikare c'u Burundi haraho cerekanye ubutwara, ariko indongozi nizo ziboneka nkaho zifise ikibazo, kubera ko yoba mu myimenyerezo, yoba mu bikoresho bigezweho, ndetse no kubarungika bamwe batabishaka, vyerekana ko harimwo agahazi. None uwo muntu w'umugwanya gute? Ahubwo yabaye blocage kuri agenda yabo. Bayavuze agenda yindi bisanzwe, bavuga ati tuzogwana tuhace tuhindura ibintu bimeze uku nuku ngo bagere ahantu basanga
uburundi bumeze ati mugume ngaho iwanyu ariko ahantu hegereye iwacu umuntu akubita intambuka iza imbere tumutera ubwo hagati y'amaso abiri. uwo ni Isidore Mbayahaga ntabwo ntituribuze kubiteba ko cyane ibyavuze birazwi neza ngo nivyo araba bimutumye kandi nivyo rwose ategerezwa gukora akazi nk'uko bakamutumye nta n'uwo mu bavuge yavuze bitari byo kuko ibyo yavuze n'ibyatumwe ni navyo ahembegwa bikaba rero tutari buze kubitindaho cyane ariko ibyo yavuze nyine birumvikana hari gituma bivuga hari n'ababimutumye ni n'uburenganzira bwiwe bwo kubivuga kuko hariho cyitwa freedom of speech, freedom of expression aho umuntu wese afise guserura iciyumviro ciwe atawe umukomakomye nk'uko n'abandi baje ngaho bakabivuga ku marezo sosiyo ntabitabansi kuko nawe uko abivuga gutyo hari abamwita abansi kuko kubera ko buri wese arafise kuvuga ico yiyumvira ariko ibyo kwagirizanya gukokeza intambara vyovyo ntaco bifasha abantu muri rusange. Ngivyo ibivugwa ibyo kuvuga ko ikibuga c'indege ca Bujumbura ibintu bimeze neza byarabizi nawe usivye ko abo bamutumye nyene bamubwiye ibyo kuvuga ariko ibyabaye byarabaye n'ababizi barabizi. Katurindire turabe aho vyerekeza kazoza karafise gutanga umuco ndetse no kwerekana koko uvuga ukuri ninde uvuga ikinyoma ninde. Ngivyo ivyo mu binyamakuru ibivugwa kuri rezo sosiyo twico dukora no kwegeranya amakuru tukayabashikiriza atana kimwe dusize inyuma iyo tubikoza benshi batwita ko dukwiragiza amakuru atariyo ariko uko iminsi igenda itambuka murabona ko ibintu bigenda byisobanura buri wese akamenya ukuri kwiba biriko biravugwa. Ibihe byiza kuri mwese rero turabandanya kubashikiriza amakuru menshi tuze no kuba hidonido twamaze kuronka imyidondoro y'aba musirikare w'u Burundi twabwiye aguye mu migwano muri Uvira turaza kubibashikiriza vyose bana natwe byo na kuri subscribe nasangiza bagenzi ba